banyakubahwa mwaserukiye amashirahamwe AIB na Kosibu kuvuga ishirahamwe rikimo abakoresha mu Burundi n'ishirahamwe rikimo abaserukira abakozi mu Burundi banyakubahwa abashikiriza amanza bo mu ntara 18 zigize igihugu cyacu cy'u Burundi banyakubahwa mwaje mwaserukiye ikigo kijejwe kugiranya amakori n'amatagisi obeye banyakubahwa bagenduzi bakazi n'igutegereza kazoza abakozi banyakubahwa mwaserukiye ibigo bya IRSS na SEPS abakozi b'umushikiranganji b'abakozi ba leta n'akazi tugira amahoro umwimbu mwinshi n'akazi gakorwa hakurikijwe amategeko mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Uno munsi mwiza uri hejuru turamutse twugurura igikorwa cyo gukorera hamwe no kwemeza urupapuro rwo guca amahadabu abakoresha batubahiriza amategeko agenga abakozi n'akazi. Turi n'iteka ryo kubakira muri kino kiganiro cyatunganijwe n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi muri ya ntumbero yo kwisuzuma kugira ngo tuduze ikivi abakozi n'abakoresha bose batunganirizwe atanumwe ahohotewe. Musanzwe muzi ko igihugu cyubakiye kandi kibeshejweho nuko abakibamo bakora abo nabo harimo abakozi n'abakoresha. Leta rero irarajwe ishinga nuko igisata cyo kugwiza umwimbu cy'igihugu gitunganywa neza abakozi n'abakoresha bakubahirizwa. Ni muri iyo ntumbero leta iherutse gusubiramo ikongera ikemeza ibwirizwa nimero 1/11 ryo kuwa 24 Munyonyo umwaka wa 2020 ryerekeye igitabo cy'amategeko agenga akazi icyo twita code du travail mu Faransa hamwe n'itegeko nimero 1/12 ryo kuwa 12 Rusama 2020 ryerekeye igitabo cy'amategeko agenga ugukingira no gutekereza kazoza abene igihugu mu Burundi, code de protection sociale. Leta iheruka no gushiraho itegeko ritunganya igisata cyayo gishinzwe kugenzura ko ayo mategeko yubahirizwa mu ishurwa mu ngiro ryayo. Itegeko Decret numéro 100/014 du 18 janvier 2021 portant mission, organisation, fonctionnement de l'inspection générale du travail de la sécurité sociale. Mu bushikiranganji rero bw'abakozi n'akazi busanzwe bukurikiranira hafi igisata kijejwe kugenzura ko amategeko agenga abakozi n'akazi yubahirizwa. Ivyegeranyo by'ibikorwa by'icyo gisata birerekana neza ko naho hariho abakoresha bagerageza kubahiriza agategeko k'abakozi ko hakiriho agahazi no ku bandi batari bake bataratahura ko umukozi akwiye kubahirizwa agahabwa ibyo byose amategeko amutegekaniriza mu ntumbero yo guteza imbere akazi no kubahiriza agateka k'umukozi. Ni nacyo gituma hategekanijwe mu itegeko rigenga abakozi n'akazi ikigabane gitegekanya ibihano igihe umukoresha yirengagije gukorera abakozi ibyo asabwa n'amategeko. Byaribonekeje rero mu bikorwa by'ubugenzuzi bukuru bw'akazi no gutegereza neza abakozi ko hakunze kuboneka amatati menshi aturuka ku kutabona kumwe cyangwa kwitoza utunyoni mu kwiyubahiriza gushyira mu ngiro amategeko agenga akazi n'ayajyanye no gukingira cyangwa gutekereza akazoza abakozi nk'uko amabwirizwa abitegekanya. Twarabonye ibitigiri byinshi by'abakozi baronswa akazi ariko ntibaronke amasezerano y'akazi. Twarabonye ibitigiri byinshi by'abakozi baronswa akazi ariko ntibatekanijwe kazoza.
twarabonye ibitigiri byinshi by'abakozi baronswa akazi ariko ugasanga ntibavuzwa. Twarabonye ibitigiri byinshi by'abakozi baronswa akazi ariko bagaheranirwa n'abakoresha babo agashahara bakoreye. Hariho abakozi batari bake bakurwa mu kazi hadakurikijwe amategeko. Hari abakozi benshi bataronswa uturuhuko cyangwa utundi turusho dusanzwe dutekanijwe n'amategeko n'ibindi. Aha rero twamenya kandi tukamenyesha ko leta mvyeyi idusaba kudafata minenengwe ibibazo by'abenegihugu tujejwe, tutibagiye ko atanuma ari hejuru y'amategeko kandi ko amategeko ari kugira ngo yubahirizwe. Kubera ko raporo ziboneka kandi zigashikirizwa abadukurira muri kino gisata cy'akazi, leta yadusabye ko twokora uko dushoboye tugafata ingingo zose zishoboka kugira ngo amategeko agenga akazi no gutegereza akazoza abakozi yubahirizwe. Muri iyo ntumbero nyene twabonye ko naho igisata kijejwe kugenzura ishirwa mu ngiro ry'itegeko rigenga abakozi n'akazi gikora uko gishoboye, byaribonekeje ko dutegerezwa gukorana n'ibindi bisata bya leta kugira ngo dushiraho ingufu turabe ingene twoshika kwihangiro ryo gufasha abakoresha kubahiriza amategeko ku rugero rushimishije. Twasanze bidusaba kwicara hamwe tugategurira hamwe ibikoresho byokoreshwa n'ingene twobishira mu ngiro kugira ngo aho ubugenzuzi bw'akazi butari bwashike mu iyubahirizwa ry'amategeko agenga akazi bushobore kuhashika. Iyi niyo mvonyamukuru yatumye ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo akazi yaratunganije iki gikorwa cyo guhura n'abo byega kugira ngo twicarane tubivugane neza, hanyuma dusubire ku kivi dufite icyo twafunditse kandi twiyemeje tugiye gukorera mu runani no mu ngiro. Igikorwa nyamukuru rero ni icyo gutegurira hamwe urupapuro rufasha umugenzuzi guca ihadabu umukoresha mu gihe yakoze amakosa yo kurenganya abakozi mu kazi. Tuzokumvikana n'icyo umwe wese azokora mu ishirwa mu ngiro y'intambwe yo guhana abakoresha mbere n'abakozi batubahiriza amategeko abagenga. Tukaba twizeye rero ko iki gikorwa kizotuma twibukanya ibyo umwe wese ategerezwa kandi asabwa kugira ngo amategeko yubahirizwe, agateka k'abakozi gashobore guhagararirwa, maze bashobore nabo kubazwa umwimbu babyaje. Turifuza ko atamukozi n'umwe yosigara atarohejwe amasezerano y'akazi, adatekanijwe kazoza mu mashirahamwe asanzwe abijejwe cyangwa gafatwa minenengwe mu kumutunganiriza ibijanye n'uturusho dusanzwe dutekanijwe n'amategeko, ubuzobwirengagiza nawe azacibwe ihadabu hakurikijwe amategeko. Tubasaba ko ibizova muri bino biganiro mushobora kuzobishikiriza n'abandi batashoboye kuhashika kugira ngo dufashanye gushikana ubutumwa kuri bose. Dusozereye ijambo twongera tubakengurukira tunabifuriza ibikorwa byiza, niharambe leta mvyeyi, leta nkozi, abakozi n'akazi. Murakoze. Imana